Imfube inyenyeri muri VBL2025 ariko imbere yuko ntangura bezami mumfashe tuvuge ngo salute ku barongozi ba Febabu mwakoze igikorwa c'abagabo. Ibi nivyo dukeneye muri basketball, nivyo dukeneye muri sport ihuza abantu, sport ntitandukanya abantu, sport siyo gutukaniramwo, sport siyo kuvuganiramwo nabi, sport siyo kubiba ugwanko, kwigisha ugwanko, sport no guhuza abantu. Urukino rukomeye imugihe yaba rikirakina bamwita Bonaparte, ni prezida wa Rezipo. Uyu mu prezida, uyu mwana yavuye muri lycée Cibitoke aja muri lycée Don Bosco akinira imigwi y'Ingozi, akora ibitangaza byinshi cyane Ingozi, amanuka ibujumbura muri Muzinga bamuha amashimeshi cyane, ikipe y'igisirikare iramushigikira imutereya iteka imugurisha muri Dinamo, Dinamira mutanga nako yigira mu runana avuye muri Dinamo bamwita umu Edemener canke sumude, akaba n'umukapo kabuhariwe kabushungwe, l'emblématique, l'homme fort psychologiquement et physiquement, Denjamani magique. Umwe benshi bari barindiriye kubona icyazotanga inyuma yuko yizewe n'abarundi bakavuga ngo turakugira mwene wacu. Umwe mu bakinyi benshi bari bahanze ijisho haba mu mwaka uheze no muri uno mwaka, akabakinira umugwi ukomeye muri kino gihugu cy'u Burundi muri 12 kina VBL2025. Ni kabuhariwe kabushungwe, ni muremure kandi si mugufi, arakomeye kandi ntabyibushe cyane, bamwita Muhire Prosper. Prosper, le pivot magique, l'homme fort et dynamique, l'emblématique pivot de la VBL 2025 pour la phase allée. Yes, ibihe byiza cyane kuri umukunzi wa Utamu podcast, nizere kumeze neza cyane. Wowe udukurikirana uri mu Burundi ndetse nawe udukurikirana uri mu makungu. Muri kano kanya tukaba tugarutse muri studio za Utamu podcast. Nitwa Suleimani Indimbura nk'ibisanzwe, nkaba niyiziye muri respect.Sport mezame. Nkuko mubibona hari inyuma yanje muri ekra ni respect.Sport. respect.Sport rero twatuganira ku bintu bitandukanye. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga kuri football cyangwa se volleyball, ntitugiye kuvuga kuri UEFA Champions League, tugiye kuvuga kuri inde basketball mu gihugu cy'u Burundi. Turagaruka kuri VBL2025 igice cyayo cyambere, ndavuga fazare ibyayiranze muri rusangi, yaba inkino, yaba abakinyi, yaba abamenyereza ndetse n'abaperezida bose tugiye kubagaruka ku mujye bwiyaguye cyane. No kuvuga ngo tugiye gukora ikintu bita ibyaranze ihiganwa rya VBL fazare 2025 igice cyambere cyari kimeze gute, turatoramwo inyenyeri, ndavuga abakinyi bigenje neza, abaperezida bigenje neza, abafana bigenje neza, ndetse imice itandukanye uko yagiye yitwara kugeza iyi VBL irangiye. Turaza gutora ikintu bita imfube. Imfube no kuvuga ngo babandi bari bitezwe ko bazokora byiza ariko bitakunze ko bakora byiza cyane, abo rero nabo turaza kubatora tubabereke ari navyo ibyo bazoca banahira ko kumbure muri phase retour bakabo bikosora, kumbure bamwe bishobora kubafasha, abandi nabo bikagira iki bakabona aho bakoshereje, bigafasha ama equipe yabo kuba bavuga ati twiyubake kubera uyu byaramugoye, eske birashikunda kakosora cyangwa se ntibikunda kakosora. Imfube inyenyeri muri VBL2025 ariko imbere yuko ntangura bezami mumfashe tuvuge ngo salute ku barongozi ba Febabu mwakoze igikorwa c'abagabo. Ibi nivyo dukeneye muri basketball, nivyo dukeneye muri sport ihuza abantu, sport ntitandukanya abantu, sport siyo gutukaniramwo, sport siyo kuvuganiramwo nabi, sport siyo kubiba ugwanko, kwigisha ugwanko, sport no guhuza abantu. Canke se reka ndavuge ni itangazo mwatanze antuka ubutorishima iyo batari umukunzi wa sport. Credit kuri federation, credit kuri komite ya Claver nabo bari kumwe mukuru mu burongozi bwa Febabu. Ariko ntikigera kabura, ariko nimba koko mwavuze ko hariho bashi yazungurutse ku kibuga ca departement, abari bajejwe security ujya munsi nabo nyene mubigeko, kuko nibo bategeza kuzitirira ko ivyo bintu ayo makosa tawa. Les amis, icyo gisigura ngo umufana nimba yarasanzwe zikazunguruka ikibuga cyose, uyu munsi akaba yakizungurutse, hari abantu bajejwe security mwazanye mwebwe nyene bo muri Febabu, akona nako kwigako, kumbure ikindi gihe abakora security kuri match nkazijya bakwiye kuba abantu bari forme, bazi ibyo bategeza kubaninga, kubuza n'ibyo batabuza. Kuko iyo umufana nkujya rinza azunguruka ikibuga cyose, haba hari ubujejwe security yakoze ikosa. Mu birabe kuzindi nkino haba ibura yaba muri Amerika,
hari abantu bajeje iyo umuntu agiye kwinjira mu kibuga nko kuguramutsa nk'umukinyi gukora ku mukinyi umuntu ababa bajejwe security baramufata bakamubuza kwinjira mu kibuga cyane kuzunguruka ku kibuga nibyo twari twavuze mu misi heze icerekeranye n'ikibuga ni miliye iri sacre umwese ategereza kugira aho yicara umwese ategereza kugira ahagarara umwese ategereza kugira ikibanza barizwamo kandi ico kibanza kikaba ari kibanza gikingiwe bisigura ngo rero bashirinze izunguruka no kuvuga abahabaye utundi dukosa twakozwe n'abagiziki haba ku muryango abinjiza abantu nabo bategeza gusopa bakamenya ibintu byinjiye ivyo winjije nibiki hanyuma wagera ku kibuga n'abandi bari ko barakingira bari mu kibuga ndavuga abahagarikizi n'abakinyi n'abamenyereza ndetse n'abantu bari ku kibuga bakaba baziti uyu muntu ntiyemerewe kurenga kino kibanza uyu yemerewe kurenga kino kibanza uyu yemerewe gushikaha uyu yemerewe kudashikaha itimini ziko iri sikosa ryande sikosa nza kuvuga ngo ni rya Febabu ahubwo peut-être abari bajijwe security mwari mwahaye isoko kujya munsi bashobora kuba batamenye ico bari gukora ujya munsi simvuga kuko twabonye abantu bafise amajire basanzwe batarasanzwe baza kandi twumva ko ari cyo bajejwe itimini ziko ni erere yabaye muri rusange Febabu namwe mukigeko ntiduhane tutabanje no guhanura navyo nyine byo bari byiza ni byiza ko duhanura kuko hari umuntu ashobora gukora ikosa atazi ibyo yagiziki yari yakoze kuko nkabateye amacupa muri VIP ntitwababonyemwo nabo mwarabahanuye niba mwabahanuye nabandi mushobora kubahanura singiye guhengama sinemera ikintu cyo kuzungurukisha bashe antuka harabaye mwikosa les amis reka tugaruke rero ku kintu cyerekeranye na VBL 2025 ni bande bigenje neza ni bande bitwaye nabi kugira ngo dutore bano bakinyi rero n'abantu bamenyereza canke se dukore ikino kintu cyitwa icegeranyo cyaranze VBL 2025 igice ca mbere twisunze abakinyi twabonye abamenyereza twabonye abapreza twabonye nibo twakoreyeko n'abafana twabonye dufata inkino bakinye aho niko bakinye dufata uruhara bagize muri izo nkino mu ruhara bagize harimo ikintu bita performance ugo ruhara contribution yabo batanze muri kimwe rukino ese performance bitwa bakigiye gute bobo ku ruhande rwabo iyo migwi yabo bayihaye iki turaba ikintu bita statistique ibiharuro bagize muri izo nkino twongera turaba n'icyo twita ibibavugira biringa aha hanze bavyakira gute abafana tusha twongera tufata ikintu bita opinions natwe nk'ababibonye nk'abavyumvise dufate ari abantu twagiye dukonsilisha bavyumvise bo babivuga kwiki hanyuma twongera turaba ikintu bita abafana bari babarindiriye kwiki nico batanze ikintu ca turaba n'ikintu bita discipline inyifato y'uwo mukinyi canke y'uwo muntu kugira ngo abinyenyeri canke sabipfube turayiraba nayo nyene ivyo rero biri mu byo twafatiye kugira ngo dushobore gutora bano bakinyi canke se dushobore gukora kino cegeranyo cyaranze igice ca mbere ca VBL 2025 les amis nitwa Suleimani niyo nkuru indimbura this is Utamu podcast ariko turi kumwe n'amapine meza cyane ya Road 1 imodoka yaho yambika amapine ya Road 1 duhera ku nyenyeri les amis inyenyeri za VBL 2025 igice ca mbere umumener canke se wa wundi abayoboye abandi mu kibuga muhaguruke mukoma amashi mu muhamashugwe yiwe bamwita Chuma Toto Noel mener wa Dinamo uyu mukinyi kuva inkino zitangura za VBL 2025 ndavuga ihe ca mbere kugeza zirangiye uyu mukinyi yabaye key player muri match zikomakomeye urukino rwa Dinamo remesha urukino rwa Dinamo urunani inkino tkuvuga ko bigenjejemwe neza zose Chuma Toto Noel il a été contributif yabaye umukinya akomeye cyane agira icyo atanze ku rugo rukino niyo mpamvu twamugize nk'inyenyeri ya VBL Fazare 2025 niwe mener wino equipe bamwita Chuma Toto Noel amashimeshi cyane amashugura yakwiye umu edemener change sumude akaba ari umukapo kabuhariwe kabushungwe l'emblématique l'homme fort psychologiquement et physiquement Denjamani ndiji imbere Joe Gibert mes amis uyu numwe mu bakinyi uburundi bufise bashobora kubaho rimwe mu kinjana tugiye tukora abakinyi babayeho beza bariho twabonye bakinyi bigitangaza muri za New Star twabonye ku ngoma y'abagafyise bakinyi bakomeye ariko this time iyi ni inyenyeri abarundi dufise
dukwiye kwirata bamwita Nijimbere Jogibert umukinyi wa Dinamo yabaye performa ku rukino gurunani na Dinamo ejo bundi ku wa 13 ukwezi kwa 4 2025 aba performa ku rukino rwaremesha yabaye umukinyi ngenderwako inkingi ya mwamba bamwita Nijimbere Jogibert ongeza ko Denjamane inyenyeri y'abarundi ishusho twibonamwo icitegererezo ku bandi bakinyi b'abarundi Nijimbere Jogibert akaba ari we Edmener w'ikipe y'inyenyeri mu muhamashi meshi cyane n'amashugura yakuye umwana wo kumutanga l'emblématique Nijimbere Jogibert captain w'ikipe yande ya Dinamo. Yes, turakomeza rero nuwo bita umutrua wa zino nyenyeri za VBL 2025 mezami bamwita nde n'umuvandimwe Lonatif de Cibitoke. C'est pas Cibitoke de Bujumbura, c'est Cibitoke la province. Legend of Cibitoke mukomera amashimeshi cyane. Uyu mwana yavuye muri lycée Cibitoke aja muri lycée Don Bosco akinira imigwi y'Ingozi akora ibitangaza byinshi cyane y'Ingozi amanuka ibujumbura muri Muzinga bamuha amashimeshi cyane ikipe y'igisirikare iramushigikira imutereya iteka imugurisha muri Dinamo Dinamira mutanga nako yigira mu runana avuye muri Dinamo bamwita Bujeje Lomisi mumuha amashimeshi cyane. Uyu niwe mutrua yaranze igice cya mbere cya VBL 2025 ntabwo shikuje ndiko ndababwira ukuri nabonye nabandi babonye Bujeje Lomisi impamvu tumuvuga guco yabaye umukinyi yerekanye ibi statistike nziza ku rukino rwaremesha memesi ekipe yabatsinze yabaye umukinyi yigenje neza kuri kuri match ya Rezipo yabaye umukinyi yigenje neza kuri match ya Tigers yabaye umukinyi yigenje neza kuri match ya Dinamo memesi batakaje iyo match. Ninyenyeri ubyemere cankureke umukunde cankureke numwe mu bakinya barundi dufise tunezererewe no kumugira umukinyi w'urunani ishaka Lomisi Bujeje umutrua w'inyenyeri za VBL 2025 mezami. Igice cya mbere cya VBL arayoboye umwigereranya yokaba yo bita Monza Jonathan akaba ari muri Rezipo ariko no mukapo. Impamvu tubivuga gucyo nuko Lomisi yari yagiye mwino ekipe y'urunani bamwiteze ko kazokora ibitangaza yaranabikoze mu gihe Jonathan wewe yabikoze ariko atari kugwego nk'ugwa Lomisi kuko Lomisi atante bari bamurindiriye ko yarazerekanye by'ukuri byategeza gukora yarabikoze ivyo yategeza kubaha yarabibahaye uko biri kose Dinamo namwe murabona ko hari cyo mwahombye ko mudafise bita Bujeje Lomisi mu ekipe yanyu amashimeshi cyane kuri Bujeje Lomisi. Yes, turakomeza rero n'inyenyeri umukatre Ninde l'emblématique faux pivot mubaya sana kabuhariwe kabushungwe mu ba faux pivot dufise mwa kino gihugu cy'u Burundi twishimiye tunezerejwe no kumugira imyaka 2 ari ku cyata ari hejuru cyane araguruka ameze neza cyane twese turamwubaha aremewe yambara ibaragiza cyane yari mu kibuga akinira umugwi mwiza cyane urongowe n'abagabo bashoboye kandi bagiziki bazi icyo barimwo bamwita Sumizi Steve akaba ari umukinyi waremesha uyu mukapo mu mwaka uheze yabaye umukinyi mwiza cyane yigenjeje neza cyane memesi yarahanganye n'abanyamahanga benshi cyane ariko no mwaka yagarutse n'ubundi aba wawundi nyene twabonye aho gasumbirizaho aheka umugwi waremesha batsinda imigwi itandukanye harimo urunani za Tigers barahondagura ari nayo mpamvu twamugize umufaux pivot wino ekipe cyangwa se umukatre wino ekipe y'inyenyeri ya VBL Fazal 2025 amashimeshi cyane kuri uno mukapo kabuhariwe kabushongwe Sumizi Steve amashimeshi cyane ro pivot magique umwe benshi bari barindiriye kubona icyo azotanga inyuma yuko yizewe n'abarundi bakavuga ngo turakugira mwene wacu umwe mu bakinyi benshi bari bahanze ijisho haba mu mwaka uheze no muri uno mwaka akabakinira umugwi ukomeye muri kino gihugu cy'u Burundi muri 12 kina VBL 2025 ni kabuhariwe kabushungwe ni muremure kandi si mugufi
arakomeye kandi ntabyibushe cyane bamwita Muhire Prosper, le pivot magique, l'homme fort et dynamique, l'emblématique pivot de la VBL 2025 pour la phase aller. Yitowe Muhire Prosper. Uwo niwo mu pivot wino equipe y'inyenyeri ya 2025. Muramwumva gute mezami? Iyi equipe y'inyenyeri kabigizwe na abasore basumbije abandi muri ino fazari ya VBL 2025. Mubaha amashi menshi cyane, mubakomera amashi, mubaha amashugwe. Aba bakinyi nabo gukeza kuko barakoze mu buryo bugaragara cyane. Ni nayo mpamvu tugiye kubasubira mu tunyarutsa kandi kugira ngo nawe ubumva utabumvise uhereye mu ntango. Ubashiyaringe kuri mugenzi wawe babwira ati ni mubakomeze mubagiriki mubakeze. Bamwita Mener Magique Chuma Toto mukinyi wa Dinamo. Nijimbere Jogibert umukinyi wa Dinamo Edemener. Budget Lomisi umukinyi w'urunani umutroa. Sumizi Steve umufo pivot wa Lemesha akaba ari umufo pivot w'inyenyeri muri VBL Fazare 2025. Bamwita Muhire Prosper, l'emblématique pivot Burundi aussi. Akaba ariyo timu yiganjije neza nk'inyenyeri muri VBL 2025. Ufise abo ushobora kongezamwo Monza Jonathan, Napoleon, Naka, tubashire kuri bando tushabo kubanzamwo les titulaires naba. Aba nibo batanu bigenje neza gusumba abandi. Les autres vous devrez travailler. Mutegerezwa gukora kuko fazile turira cyahari namwe tuzobagira inyenyeri. Kocha w'inyenyeri yari VBL yagaragaye nk'abanyamahanga babamenyereza, igaragara nk'abarundi, igaragara nk'abanyabujumbura, ariko umurundi yajahegeka abandi bose, akaba ari umukapo kabo hariwe kabushungwe. Jolis akaba amenyereza umugwi wa Dinamo Basketball Club, akaba ari wende coach umumenyereza w'inyenyeri Fazale VBL 2025. Impamvu si yindi, inyuma yo kubanza gukina urukino rwa mbere rukaba rubi, abantu bakamwidogera, bamwe bakavuga ngo ndizogaruka ku kibuga, akimenyereza umugwi wacu ari wo Dinamo, yaje gukosora inkino zose akora icyo twokwita winning from behind. Kuri Lemesha bamaze gukubita karta zitatu zose bazi ko bagiye gutsinda urukino, aragaruka akora comeback ari kumwe n'abakinyi biwe atsinda urukino. Ari nayo mpamvu tumuha amanota yo kumugira inyenyeri. Bamwita Jolis ku rukino rw'urunani, bagiye kuruhuka bamuri imbere, bose babona ko ashobora gutakaza urwo rukino, yewe n'abafana b'urunani bavuga bati tuno munsi turabatsinda, ariko agarutse akora comeback 38 kuri 53. Bamwita Jolis. Impamvu yindi nuko ari wo mumenyereza atsinzwe urukino rumwe muri VBL Fazare 2025. Mvuge kiki ntabwo ari inyenyeri, muha amashugwe yiwe Jolis. Coach adjoint, l'emblématique, le coach l'intelligent, umwana Ronatif de Jabin mukumunanura kwiza imyaka 40. Numwe mu bakinyi twabonye muri kino kibuga cha departement ndetse n'umwijabe kumutanga hose, akaba yarabaye n'umumenyereza mu myaka mike cyane. Umwaka uheze yabaye umumenyereza w'uwo mwaka, bamwita Elvis Hakizimana. Uwo niwe mumenyereza coach adjoint, mumenyereza icyegera cy'umumenyereza wa mbere ni coach adjoint Hakizimana Elvis batazira gafyisi ku nyenyeri za VBL 2025. Rezami igice cya mbere bamwita gafyisi. Ndashaka kubabwira ko uyu gafyisi gituma tumushyira ngaha, yarafise equipe y'urunani, murashobora kuvuga ngo yarafise equipe nziza, ariko ni mwabirabye neza. Uyu muvandimwe iyi equipe afise ni equipe irimwe abana, irimwe abantu bakuze. Cyo tugaruka ku kintu bita team manager. Ese team manager w'iyi equipe yobande? Umumanager yitwaye neza mu kumanaginga equipe muri Fazare ya VBL 2025. Ninavuga izina ryiwe gira Kristo ndetse najyari ndi bakunze kuvuga ukundi kuntu je ntemera kuko ari igifaransa cyangwa icyongereza, muraza kuvuga ngo ntitumuzi.
mumenye yagiye aca hatandukanye yafashije ekipe yiwe kugera ku bigwi bikomeye cyane atanu undi muntu arabigerako yafashije ekipe yiwe kuja mu mahiganwa akomeye ku mugabane wa Afrika yitabiriye ihiganwa rikomeye rya mbere ryo ku mugabane wa Afrika muri basketball ari team manager bamwita team manager w'inyenyeri 2025 VBL igice ca mbere akaba ari team asanzwe ari team manager wa ekipe ya Dinamo. Impamvu si yindi, hari byinshi byavuzwe inyuma yo gutakaza urukino rwa mbere, ariko yagerageje ku managing iyo ekipe kugeza naho abakinyi bamaze kubona ko bitagenze neza. Bamwe baravuga yuko umumenyereza bitameze neza, ariko yagerageje ku managing abo bakinyi. Haravuga nk'abakinyi bitwa barishari, abaravuga abakinyi bitwa bagibere, bamwe bava ngo ntibanezerewe, ariko team manager yagerageje ku managing iyo ekipe yongera ayishira hamwe, bahuza ijambo rimwe, bahuriza kuri rimwe, batsinda iyi nkino zose zari zisigaye, barazitsinda za VBL igice ca mbere havuye mu rukino rwa Rezipo gonyene. Uwo rero niwe bita team manager wa VBL 2025 mu muhamashi meshi cyane, team manager wa Dinamo. Yes, murambazi wo bita kit manager. Kit manager wino ekipe. Kit manager ni wa muntu rero abategura imyambaro y'abakinyi, abategura choisible, abategura kona, abategura mabaro, abazane udukoresho twa hato na hato, amazi akabaha. Uyu muvandimwe bamwita nde? Arava muri Dinamo, arava mu Runana, arava muri Kerene, arava muri Lion team, arava hehe. Ikipe ifise uwo muntu ari dynamique, abishoboye, yakoze neza muri fazare, twese tukemera. Bamwita Claude Urunani. Uyu mukapo yakoze neza cyane mu buryo buteye ubwoba, yitwa Claude, akaba ari kit manager Urunani no muri ekipe y'inyenyeri tumugize kit manager. Impamvu si yindi nuko niwe muntu ari humble, niwe muntu ari humble mu bakit manager tumaze kubona, kandi bari dynamique, kimetrize ivyo bakora, batahura ivyo bakora, nabandi barabitahura, ariko yarabasumbije gukora mu muhamashi meshi cyane ubita Claude, umwe mu bapapa bitonda bari muri basketball, kandi yarakwiye ko afise byinshi. Yona vuga ngo jewe ndishimiye bino bintu no kwishima ku bantu. Harasigaye ikibanza gikomeye cyane mugiye kumbaza, ikibanza gikomeye cyane. Reka nikore ku mpapuro nanditse, nahawe uburenganzira bwo kumuvuga n'abamukunda n'abakunda basket. Numwe mu bagabo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi muri basketball ndundi, na cyane cyane ko amaze kubigaragaza mu buryo bugaragara cyane. Bamwita nde? President wa ekipe y'inyenyeri rero. President wa ekipe y'inyenyeri yitwa nde? President wa ekipe y'inyenyeri suwundi numwe mu bapresident bakomeye cyane. Dinamo ifise mu president, Urunani ufise president Remesha, yewe ukamanuka hageza kuri Aigle Noir. Ariko uyu mu president igituma tugiye kumuvuga nka president w'inyenyeri muri fazare ya VBL 2025 niwe mu president yakoze neza muri recruitment. Ico ni cyambere. Niwe mu president yubatse ekipe izigatanga challenge kuri ya migwi twari tuvuga ngo ni bitangaza muri VBL. Niwe mu president yakoze ekipe abantu bose bakaza kuraba urukino bavuga ngo tugiye kuraba urukino rukomeye mu gihe yabari kirakina. Bamwita Bonaparte. Ni president wa Rezipo. Uyu mu president yakoze recruitment nizo ngiye guherako. Yakoze recruitment y'umugabo bita Monza Jonathan yakuye muri ekipe y'Urunani mu mwaka weze niho yarari. Uyu muzayigo kwa Mbutu Sesese ko wazabanga. Afata umuvandimwe bita Elenge umunyakenya yamukuye na wenyene mu Runani. Murumva recruitment yakoze yazikuye mu Runani muri ekipe kandi ikomeye. Azana abakinyi bakomeye. Akora recruitment y'umupivo yahora muri Show Sport yo muri DRC kwa Mbutu Sesese ko wazabanga. Akora recruitment y'umumenere magique w'umuzayigwa, umwe mu bagabo batanaze mugufa ariko atari gito. Bamwita Polo kuva muri Remesha. Recruitment zose yakoze zabaye successful, ni recruitment nziza zatanze resultat positif muri ekipe yiwe, kugeza naho urukino rwa mbere afashe umugwi wa Dinamo arawujugumiza tereka ku icyo bita ikinya kubikinya arawugira uku urajugumira Dinamo kubita hasi urukino rwa mbere arawutsinda. Bamwita nde? Bonaparte yafashe umugwi wa Remesha mwaka uheze twese twatinya, mwaka uheze watweretse performance nziza aravuga ati buno si buriya,
atamazi si yayandi twahinduye inyogo fata umugore mesha gira ukujugumiza pa kubita hasi azatanga challenge ku migwi nkaza nk'urunani atanga challenge kuri Tigers ayikura muri Big 4 aho tinyira bamwita Bonaparte credit kuno mu president yakoze recruitment nziza cyane afise equipe nziza itakwe yewe here no muri staff yiwe kuri bagatuzo uje kuri ba bebe gate uje kuri ba Josuwe ni equipe ifise staff nziza kandi ubona by the way no ku kibuga babambaye neza ikindi naco c'est le président qui est toujours présent igihe equipe iri kirakina abahari kandi ubona kari karamotiva equipe yiwe antuka Bonaparte salute kama jeshi twebwe twakoze cyo kwa Bonaparte uko jeshi Bonaparte yari umusirikare akomeye mu gihugu cy'Ubufaransa muri Revolution Française abantu baramwibuka uyu niwe bava ko iby'igisirikare bitahura kundusha rero nawe ufise izina burya nk'ijya Bonaparte mugo ntuzukore nka Bonaparte ahubwo uzukore nka Bonaparte w'Ubujumbura ntukore nka Bonaparte wo mu Bufaransa Bonaparte president wa Rezipo tumugize president w'inyenyeri za VBL igice ca mbere 2025 sebere byo bita Bonaparte mu muhamashi meshi cyane byakoze neza cyane rezami reka muri make ndababwire ko iyi equipe niyo equipe twabonye ko twogira equipe y'inyenyeri muri VBL 2025 abakinyi mwabumvise kapitene w'abakinyi rero bamwita Nijimbere Jogibert igituma tumugize kapitene nuko mu nkino zose batsinda zikomeye cyane saho zaba yabakenewe hose yaragize iki irarepondi preza yakoze ibyo yategeza gukora kandi ugasanga ni wayoboye abo bakinyi abantu baramwibuka ku rukino rwa Remesha baramwibuka ku rukino rwa Dinamo ibyo byose bitumye rero wita Nijimbere Jogibert tumugira kapitene wa equipe y'inyenyeri mu gihe coach ari Jolisi coach yaje akabari Elvis mu gihe team manager ari Timake kit manager akaba Claude wo mu runani mu gihe president ba Bonaparte les amis nimurindire kumenya ifube za VBL 2025 oya sinovanga ifube n'inyenyeri mwihangane mukanya kari imbere muraza kumenya ifube zande za VBL 2025 les amis je vous aime beaucoup nitwa Suleimani niyo nkuru indimbura this is Utamu podcast ijisho ry'uruvu intare bavuze umuharata Papa Utamu ndabakunda cyane